iyo ngunganye ni ikiganiro mushikizwa na Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha ku minsi yose kuwa kabiri no kuwa gatanu kuva igihe c'isaha 8:30 gushika igihe c'isaha 9 z'umuhingamo. Woba uri umurimyi, umworozi, umudandaza utabona neza ingene wotera imbere eka n'iyindi myuga, iyo ngunganye yaje ku bwawe. Bakunzi b'ibiganiro by'isamirizi Voix d'Espoir ijwi riremesha, turabahaye mwiriwe, turabipfurije umuhingamo mwiza kuri uno munsi wa kabiri nkuko mumaze kuvyumva mu kamenyetso k'ikiganiro. Akaba rero ari ikiganiro ciza cyane mukunda gukurikirana igihe cyose ku minsi ya kabiri no minsi ya gatanu. Hama rero mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo ibintu bigende neza, ndabona amajwi kugira bashikire ni Cedric Irakoze, ndabona Nsabiyumva Vianney nawe ariko akora ibishoboka kugira ngo amasanamu abashikire kuri za mbuga zacu za Facebook, aho wandikira ijambo ijwi riremesha ukacubona amasanamu y'ikindi kiganiro. Aho ugenda kuri YouTube naho nyene ukabona amasanamu ya kino kiganiro ingene kiriko kiragenda. Aho ugenda kuri application Radio Garden naho nyene ukacudukurikirana. Aho rero ndiko ndavuga ku bari mu mahanga, kubibereye hano mu Burundi ntibigoye cyane, no gufata urushinge rwawe ukarutumbereza kuri 94 ibice bitatu FM canke 107 n'ibice 8 ukacukurikirana ikiganiro iyo ngunganye kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Nayo ukiremesheje ni jewe Desire Ciza. Uno munsi rero rusanzwe dufise ibakwe ryo kuganirana cyane kubijanye no kuziganya aho umuntu ashobora kwibaza ati no ziganya gute, mbega amahera make yano yaziganya gute kazoheza kavamwo amafaranga menshi, mbega no bigenza gute. Ibyo rero nibibaza abantu benshi aruronse aca usanga umenga nyene baruhamagaye abandi ntaronka ingene aragama amafaranga yiwe, shavuga ati je ndayaronka mugabo simenye yaciye. Uno munsi tubafitiye umuhinga mwama musanganwe misi yose ku munsi wa kabiri, akaba ari Didier Etienne Ndayiziga, akaba rero ari muri Eden Microfinance, aho rero asanzwe ajejwe igisata c'ubudandaji. Uno munsi akaba ari hano kugira ngo dufashanye, atubwire uburyo umuntu ashobora kuziganya akakura kuri dufaranga dukeya agashikana ku miliyoni n'imiliyoni. Rero reka tumuhe kaze ntituhave tubanyoteza. Karibu. Ego kaze, uramutse ariko radukurikirana. Murakoze cyane. Ego mbanje kuramutsa mwebwe turi kumwe hano murongo kino kiganiro hamwe n'abagenzi banyu mbona hariya mu buhinga bw'ivyuma. Ego ndabaramukije cyane, mugira amahoro y'Imana. Ndaramukije n'abene gihugu batandukanye bariko batwumviriza bari mu mihingo itandukanye ari no samirizi. Ego y'iradio ry'ijwi riremesha rishika. Rero nkuko babivuze tugiye kuyaga ku kijanye n'ukuntu twoza turiga kuziganya. Nituze turatorera kumara, turiga kuza turafungura twigerera, tumenya kwejo naho nyene hakenewe, kandi hari ivyo dusabwa kuzorangura ejo bivuye mu nguvu dushobora kuba turiko turakoresha uno munsi. Nico gituma rero tunezejwe no kuba hano, kandi tukanezezwa no guhamagarira umwene gihugu wese ataruguruza agakonte muri Eden Microfinance kwihuta akuguruza agakonte muri Eden Microfinance. Tunamufashe kugira ngo bikunde twadufaranga aronka ku munsi agiremwo ayakoresha, agiremwo n'ayabitsa, kugira ngo ejo bize bimugendekere neza mu bikorwa ategura kuzorangura. Murakoze cyane, turamukije neza. Mbere muce mugirwa ko nk'umuryi w'ibisahira, muce muratubwira rero ningene duhava tubigenza, kandi ni byiza. Ariko mukanya dusaba uri muri buhinga bw'ivyuma nimba bikunze, ariko bidakunze reka tuce tubandaniriza ko nyene. Mbega kuziganya, umuntu avuze kuziganya yotahura iki? Murakoze. Yego. Kubisanzwe nama nababivuze, Eden Microfinance ni ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana. Riri mu rugero rwa mbere, ryemewe mu gihugu c'u Burundi, ryemewe n'amategeko, kandi
ryemewe ni banki nkuru y'igihugu ari nayo ijeje kugenzura ibikorwa by'amashirahamwe y'amabanki n'amabanki hamwe n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Rero tumaze imyaka hafi 5 ku kivi hano ku butaka bw'igihugu cacu ciza c'u Burundi, tuko turarangura imigambi turi kumwe n'abene gihugu dufashanya kwiteza imbere, dufashanya guhindura izina, dufashanya ndetse no guteza imbere igihugu cacu. Turakorera mu gisata c'uburimyi, urudandaza, turakora n'amashira hamwe, amakoperative, amasosiyete, abikorera utwabo batandukanye, ijya myuga yose bita mito mito twebwe turakorana n'abene gihugu kugira ngo tubafashe kubaterera ivyumviro byotuma ya migambi yabo ikura ikaba minini ndetse ikabahindurira amazina ikabageza handi hantu. Ni muri yo ntumbero rero duhamagara mu wese kuba umunywanyi wa Eden Microfinance. Kugira ubu umunywanyi wa Eden Microfinance usabwa kuzana agafoto kamwe gusa ka passport, ukongera ukazana na fotokopi ya karangamuntu. Mukanyi sase inimero yawe ya konte iba yuguruwe ku buntu, hanyuma ugaca utangura ugakoresha ya konte yawe uziganya ko ubikura bikagufasha ndetse no muri ya ntumbero tuzaguhicako cyane tuzagutebako cyane no munsi ijanye no kuziganya. Neza mwarimu waje ati mbega kuziganya hoho no kuvuga iki bimeze gute nibiki. Umaze kuguruza ugakonte rero ushobora kukuguruza kugira ngo ubitse bisanzwe uzura nabikura bisanzwe nta ngorane. Ariko kandi bikaba byo nagufasha kugira ngo bigufashe gutunganya neza ibikorwa byawe udasesaguye. Mwibuke n'abari kuranywa agacupa bamabwira ati musome izo mushoboye, mwigerera ntihagire biza kugora ngo agende afashe ku munwa ngo ntizimeneke. Uzinywe nkuko umengejo ntizizoboneka. Inywa zikeye uno munsi hama witahire. Niwongera kunyotegwa usubira unywa tundi dukeye. Rero turavuga tuti kuziganya ni kuvuga yuko abantu iyo bariko umuntu yari karakora araronka aragira akantu aronse arufaranga akaturonka. Aronse ya mafaranga ashobora kuvuga ati nagomba ndakwibutsa ko amafaranga buri gihe yamaryoshe. Amafaranga yamaryoshe umwanya wose yaronkeye. Amafaranga yamaryoshe kandi wama ufise ibiyakeneye. Nta munsi umuntu yovuga ngo no munsi nakwije ngo ntaco nsigaje nkeneye vraiment ngo byose ngo ni sawa. Oya, amafaranga ntigera kwira kandi yamaryoshe. Nico gituma rero iyo ufise aho twamana ibintu byinshi dukeneye bidusaba kugira urutonde duhereye ku cambere gikenewe cyane gusumba ikindi, tugakurikiza ica kabiri, tugakurikiza ica gatatu, tugakurikiza n'ikindi gikurikira gucyo gushika duheze kwa rutonde rwacu, maze ntitubirangurire rimwe, duhere kubikenewe cyane gusumba ibindi. Hanyuma bimwe bindi navyo tubona umenga twaba turabangiriye gatoya tube turabiretse. Muri kwa kubirindira hari igihe bidusaba uburyo bwinshi tudafise ako kanya ubwo nyene, bidusaba ko dushiramo ingufu zidasanzwe kugira ngo bya bintu tubikore neza. Rero bica dusabwa yuko muri bwa buryo turonka ku munsi bwa buryo buva mu bikorwa dukora canke bya bikorwa dusangwe dukora iki dukuremwo igice kimwe tutangure kuza turakibika kugira ngo dutegure kuzorangura bya bikorwa bimwe bigira nk'inimero ya 6 kuri kwa rutonde, inimero ya 10 bizodusaba ingufu nyinshi n'uburyo bwinshi. Tuvyitegurire kandi twihe n'umwanya wo kuzobikora. Ni ukuvuga ni integuro umuntu yiha kandi na twavuga mu gifaransa ngo discipline, ariko mu kirundi ni indero umuntu yiha. Uvuze jambo indero aho ndakumva neza kuko umuntu natanze akaroro k'abantu bajya bakunda hari abantu usanga bidakunda ko bataha badaciye mu kabare. Ugasanga afite 200,000 muga akaba yarihaye indero canke yarihaye umurongo ntarengwa ati jewe uno munsi buri munsi ndakunda gacupa ariko nzokwama ntarenza agacupa kamwe. Ariko bavuze bagacupa mbega abakunda kaboga bobona abakunda kaboga ni daje ko bamuvuga ngo hajya nyene ngo twaje twuguruza imbere y'ahantu hari kaboga nyene
ku kaboga biragoye gufata discipline na cyane cyane ko naho utoburi kurakajya uciye hirya yaho hafi yaho kariko karategurirwa kaguhamagara karakumotera aho rero hasaba yandere aho rero aho ntiyazoce basigura ngo je ngo ndagwaye ngo mu nda ngo ruca ngo rumpinduka ngo ruca rumerera nabi ngo ntaciye ngo simbana ngo bikunde ngo nca ngo igihumura ngo hari igisigo gica izo siguro zidafashe tuzibangire ko tuziveko neza na neza twige kuza turafungura twongera twigerera kandi muri kwa kwigerera tumenye kubitsa ntituyabike mu mifuko yiwacu imifuko yiwacu bijya ntitubikira neza nama nabivuze uvuye muhira ufise amafaranga mu mufuko inyuma y'amasaha 3 wari ufise 220 mu mufuko wikontroloye usanga usiganye 10,000 yego ariko iyo uva muhira ufise 10,000 kubera yari make hari gihe wari guhava uzorigerera ati kireka ndabe hirya sindagikora iyi moto reka ndayireke ngira n'amaguru ni hafi avyumva ariko kubera ubu ubona amafaranga ari mu mufuko ngo kajya ndakaguze ngo ntangorane amafaranga arahari ariko yabikije ku wundi mugabo ukaza muri Eden Microfinance tukayakubikira ya konte yawe ukaba ufise nakandi gakonte ko kuziganya ko gusa amafaranga ubitse nagoma ndakwibutse yuko yitwa dufaranga tukubikiye kuri kaga konte ko kuziganya gusa tugushira ko n'inyungu urunguka muri Eden Microfinance nuko bigenda cyane urunguka ndashize ko inoti yanjye kaga konte kamwe ko iri kabagabo babiri batatu urumva nkaba imwe zibiri zitatu zine 10 ntangorane yego ndashize ko kwezi nyene hari ikintu usanga ku kwezi hari akantu usanga kakorokeye ko kuri wa mutahe wawe uri haje ntabakiri 100 oya kandi twaje kugira ngo tubashigikiye tubatera intege tubahimiriza imigambi muyirangure neza twaracerewe ibikorwa mu byumve amafaranga muyazane tuyababikire imusure uzamurabika mu mahembe bamwe usanga bayanikiye ku birago nk'ubu muco ugasanga umuntu yashanje ikirago bya birago navyo ugasanga biratose kubera biguma bizingiyemo ya mafaranga ugasa acaza kuhanikira rero umuyagura yagurura kandi yaguruye ifira yafata reka ndagutera inkuru igihe ndiko ndaja ku kazi nahuye n'umuntu imbere yanje yari imbere yanje nk'imetero nka 5 ariko aratambuka abona inoti y'igihumbi hasi burya wamenga ni gisuma mu kuyatora yabanje kuraba hirya araba hino mbe washa ngo ntawe hava yanyaga mu kuyatora yameze nk'uhonyura karisa amazi urabukura amafaranga ari mabi acaruma acaguma atambuka yafise mu ntoki arindira ko aruhava avuga arabura sivyo ariko rero ni mabi uyu mutama naciye muri akwaza agaciro k'amafaranga ico gitondo cari kimubereye ciza ashobora kuba yafise akantu akeneye aburamwe inoti y'igihumbi imana igacivuga ati ngiki igihumbi tora igihumbi wa mugambi wawe ugende neza rero tubuze kuziganya bidusaba yuko twiniga bya bintu dukunda sivyo tubigabanye ushobora kuba ufise umugambi yuko mu myaka 2 uzubaka inzu ikibanza ukaba ugifise ariko ukaba yanzu yawe ikeneye miliyoni 50 kugira ngo izihagarare kandi izo miliyoni ntubone iyo uzozikurira rimwe ngo ca gikorwa ugikore ariko ni wazuraziganya uno musi ugahera uyu mwanya ndiko ndabivuga ugaza muri Eden Microfinance ugatangura kuziganyayo buke bukamuronse ukwezi kumwe 2 3 4 5 10 20 ukaza bati megeze kurangahe uzosanga za noti zawe ziriko ziragwira sivyo hamutangure ubwira abafundi tibujya mu mezi nk'abiri nzobakenera mube murategura kubera iki mu miliyoni 50 warukeneye urabona kugeze mu 35 ubona kuri mu 40 kubisanzwe y'umuntu yubatse inzu ukayisakara igahagarara neza ukayisakara ushatse ubanza kuja ahantu ukigarukira kugahema ukavuga ati igikorwa nkoze si gito reka manje sivyo ubanza uruhuke na cyane ko ugiye mu mugwi w'abantu bakomeye ese n'umuntu yanteye inkuru umunsi umwe yubatse inzu yiwe ya mbere hanyuma yubatse bari bamanye n'umudamu we nk'imyaka nka 10 yanzu ya mbere babaha mu gisagara ca Bujumbura baca barayimukiramo bayimukiyemo bayijyamye mu ijoro rya mbere sivyo ijoro rya mbere nyumvirize neza umudamu wiwe yaciye ahindukira yamukoze kugikiriza akora kugikiriza ku mugabo wiwe kimutama
nagomba ndakumenyeshe ko no munsi ubaye umugabo yuzuye iyo si nkuru kandi umuntu yanteye iyo nkuru n'umuntu umwe mu bantu bari mu nzego ngaha uno munsi urakomeye uno munsi ndemeye rero kuri umugabo kubera iki uranshize mu nzu yiwawe urankwiye mu gupanga duhamagare umwene gihugu wese gutegura umugambi utuma ejo umukenyezi wiwe yo mubye ati mutama ndemeye kuri umugabo ndemeye kuri eba uri serugo urakoze ibintu bikomeye na cyane cyane biciye muri kwa kuziganya kuko imigambi minini ntituyikorera ako kanya biradusaba kwitegura biradusaba kwitangura ariko kandi amafaranga turayakenera buri mwanya tugira ivyo duheba kugira ngo bikunde dutegure ya migambi yindi iri imbere mu buhinga bw'ivyuma rero banze batumirira mate tubanze turuhuke gatoya tuce tugaruka aho mbere tubibutsa ko mushaka kugira ico mubaza mu telefone kuri za nimero za Radio Voix d'Espoir Ijwi Riremesha 62 22 55 96 ndasubiramwo 62 22 55 96 no urakoresha limiter canke ukoreshe Econet leo inimero nizo nyene 79 22 55 96 canke 62 22 55 96 mu telefone aracari hano umuntu akeneye kumenya ingene ashobora kubitsa neza amafaranga akagenda ajya kwihangiro ajya afise ihangiro avuga ati mumfashe mu mwanya wo gutelefona Didier ari hano kugira ngo acabishura ingene mwabigenza reka rero mutumirira amate mu buhinga bw'ivyuma hama tugaruke tubandanye n'ikibazo gikurikira yitiriye Eden e-cash yo none bukora gute Eden e-cash n'ubuhinga bushasha Eden microfinance yatuzaniye bukoreshwa n'abakoresha Cashtel canke Limicash aho ushobora kubika canke kubikura kuri konte yawe muri Eden microfinance ukayashira kuri Cashtel canke Limicash canke ukayakurako kuraba ubutunzi canke ibyakorewe kuri konte yawe yo muri Eden microfinance no kuronka message y'igikorewe cyose kuri konte yawe ukoresheje telefone yawe ngendanwa iyariyo yose na carte SIM iyariyo yose udahonyoje ikirenge muri Eden microfinance muri make kubera ubuhinga Eden e-cash telefone yawe icika ibanki sabwe reka twabaye abasirimu gusa yo banyonyi ba Eden microfinance sanga ubuhinga bushasha Eden e-cash kira ya mirongo no gutumwanya ukoresha Cashtel wandika kanyenyeri amajana 429 akadirisha ugaca wemeza ukoresha Limicash wandika kanyenyeri 163 akadirisha ugaca wemeza Eden e-cash nyaragasa muri Eden microfinance bafatanye konte zanyu zo muri Eden microfinance n'amatelefone yanyu baciye kuri Cashtel na Limicash Eden microfinance hari agence y'icicaro gikuru agence Rugombe impande y'isoko agence Rumonge impande y'isoko na gishe Eden Terama dusange ku cicaro gikuru gishe yo kw'isoko ya Kotebu na gishe yo ku Musenyi wa Mpanda mu ntara ya Bubanza kumwe na Eden e-cash telefone yawe ibanki yawe bakunze ibiganiro by'insamirizi Voix d'Espoir Ijwi Riremesha inyuma y'uyu mugabo duhamagarira mu bintu byinshi bya Eden microfinance turabandanya n'ikiganiro hamwe n'umutumire wacu aho rero twagomba duse nk'abakenera inyishu zimwe mbega rero iyo umuntu yamaze kumva umugambi wo kubitsa muri Eden microfinance akugura agakonte kiwe bikamukundira yandero yiha ya discipline yiha yandero yiha bikamukundira akaronka uburyo bukeya mbega muramuherekeza muri wa mugambi wiwe
kugira ngo nyene ashobore kuba umugabo yemerwa n'umugore. murakoze cyane oya n'utakora iyo migambi ego umukenyezi wiwe abamwemera ko barashimanye yaramukunze yaramuhisemo mu bandi ego ariko kandi hari akantu ukora ugasanga nakabijya akavuga ati ubu ndongeye kukwemera bidasanzwe ndasumbirije hahandi rero twebwe umaze kuguruza ugakonte ugatangura kuziganya twa dufaranga twawe ukazana tukagufasha kugira ngo tuyakubikire neza ubwa mbere turakwibutsa yuko tuyabika ahantu hari umutekano umutima wawe utuje ubuzi ko amafaranga yawe ahari kandi ku kiringo twumvikanye ku masezerano twagiriraniye ati nzoyatora igihe iki n'iki by'ukuri n'akanyungu twemeye ugasanga uko turagushira ko akanyungu gatuma kandi wongera kumwenyura ugasanga ibintu bimeze neza ibintu n'amavuta ndetse ukabona ko by'ukuri kumwe na Eden Microfinance ubuzima buzohinduka. Hanyuma warubajije ngo mbega ngo murashobora kumusherekeza muri ya mwirangurwa rya ya migambi yiwe neza cyane ni naco twahamagariwe gukora kuko twahamagariwe kugira ngo babene gihugu bakora ibikorwa bigakwama tubashigikire tubatera intege kugira ngo baduge batera intambwe bagere kure sivyo neza rero ya mafaranga uziganije ukavuga ati aje ni muyambikira ahantu ku yikonte yanje yo kuziganya nzoyatora mu mezi 3 mu mezi 6 mu mezi 12 canke ati nzoza ndongereza kuko ndafise amafaranga nifuza gushika igitigiri nifuza gushikako nta ngorane turagufasha kugira ngo vya bikorwa vyawe bigene neza hama cagihere kigeze ukavuga ati mukurinda ko cagihe kigera hari utuntu dukiya nari nkeneye hari kandi gakorwa nagomba ncishemo mbe ndakora gashobora kumfasha kugira ngo ndaronka kandi kantu nza ndazana akavuga ati sinshaka gukora muri ya mafaranga yanje ajya nayo umugambi nawubikiye sinkomakoma ndifuza ko mwumfasha mukandonsa ingurane ariko kandi nta ngwate mfise sivyo nta ngwate mu gihe abandi tuko turabatuma ingwate wowe uvuga ati mwebwe ko hariya kuri kaga konte kanje hari kudufaranga mwambikiye timbega tujya dufaranga ntaco twumfasha tukambera nk'ingwati bigatuma utwo nifuza ko twari musi yatwo mutuma neza cyane inyisho tuguha ni ego duca tugushigikiza uburyo kugira ngo bikunde utangure gukora ibikorwa by'integuro bituma wa mugambi wawe uzoshika ko neza ndetse bituma ushobora kunonka n'inyungu yihuse bituma ya mafaranga yawe acagwira ejo ukazosanga urafise ahantu ugeze kubera vya bikorwa twagushigikira nico gituma duhimiriza abantu kuziganya kuzana amafaranga yanyu tukayababikira muhira ntabikika mu mifuko ntabikika mu mamare ntabikika uyabitse muri Eden Microfinance tuyakubikire neza ahantu yizewe ahantu hari umutekano hanyuma twongeye tugushireko n'akanyungu ndetse amafaranga yawe uvyifuje akubera ingwati uyasabireko n'ingurane urakora udukorwa wongerereza ya mafaranga yawe. Murakoze cyane rero duhamagarira abantu namaze kubona ko hari abantu ba telefone ariko bitakunze tubabwire bagerageze kuko turi hano kugira ngo twishure ku bibazo nimero ni 62 22 55 96 turakwakira neza mu mwanya muto yusigaye ico kibazo ntidushaka ko kirarana kugira ngo ibintu byawe bishishikare kugenda neza na Eden Microfinance nta kibazo rero nagomba nse nkugaruka iwanyu uwo muntu rero mumaze kumuherekeza urumva ko imigambi yiwe ibimaze kuja imbere kandi numvise ari ibintu bitomoye nta ngwate ingwate ni yandi nyene yishiriyemwo none muca mubwira ikirera aba bantu badashaka kuziganya impanuro burya nezo turiko tujako kugira ngo numvise umenga hari ico mwo bafasha n'ubundi kugira ngo bashobore gutaha nize impanuro rero mwo bahamagarira gukora kugiramwo murakoze cyane neza na neza murabona iyo umuvyeyi yibarutse umwana gato ari munywanye ku murongo allo amahoro ego nari mukanyesha mukanyonga premier cyangwa muri ryo ndetse mukanyesha kugira amajya wagomba kuja muri iyi Microfinance ego Eden uyu rero mubaze kigomba ego ndi mukanyosha mbaza itumbereye ego agomba kumenya hitumbereye neza uri mukanyosha twagusaba kwegera ha mu gisagara hagati mu gisagara hagati ugashika hari amabisi apakirira za Kamenge Kinama
hajya ku isoko ya kera ugacudugana rya babari amabisi akunda kudugana y'ikaburimbi ugashikira hafi ya Bankobu ibikuru vya Bankobu ugacukatira ibubamfu kati ibubamfu ni kaburimbi nyene ucubona etaje imwe iri kwidapo rihungabana ryerekana igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ucona n'irindi rikurikira ryerekana igihugu c'u Rwanda ucona n'irindi rikurikira ryerekana igihugu cacu ciza c'u Burundi. Iyo dapo rero uzobona iri kuri etaje isize amabara yera n'ay'icatsi kibisi. Dapo ry'u Burundi naho nyene uzosoma ko ivyandiko vyanditse ko Eden Microfinance aho ni ku biro bikuru karibu nejo naho bantu ubu nyene woza haruguruye ibintu biko biragenda neza kandi naho uri mu Kanyosha naho kuguguruje konti uzocuka umukoresha telefone yawe ntuzosabwa gutonda ajya ku biro telefone yawe uzobika wongera ubikure wibereye muhira canke wibereye mu tundi dukogwa atangorana. Uko masaze neki none ushaka ingurane asabwa ko abamaze amezi angahe muri Microfinance? Amezi makeya n'amezi 3 kubikorera utwabo. Karibu rero uze kumviza akanimero turaza kugatanga mu mwanya ushobora guhamagara ko kugira tuvugane byo muri Eden. Sawa. Koze cyane munywanye uri kuradukurikira kandi urakoze gutelefona uyo rero mube muramushira muri liste wamwumvise. Numvise ko ari umuntu muzima yiteguriye gutera imbere. Aranyotewe. Nagomba kurara mu ikorosi. Neza baravuze ati mbega none ba bantu batavyumva batumva kuziganya bashaka ko ico baronse cyose baraba bakimaze uwo babwira iki. Ikintu no babwira simvuga menshi kuri ico nari ntanza akarorero k'umwana buryo umwana yavutse ni byiza ko umuvyeyi wiwe yomubone ejo yakuze kandi kugira ngo ukure nuko haba hari ibyakozwe na babandi bakujejwe babandi babigukorera kandi umaze gukura bamwe babigukorera nabo babifuza kukubona nawe hari ivyo wiranguriye vyiwawe. Yego murakoze cyane ubundi munywanyi ku murongo. Allo uyu n'umukenyezi ga irahari ku buterere. Yego ku buterere muraho. Ikibazo cyanyu ndashaka muri Eden Microfinance. Karibu. Mura ko ari byiza no kuzi. Numvise ingona ni nziza. Cyane ko abakenyezi twafitiye utuntu twinshi twiza. Bari umudandaza. Mama waratevye karibu cyane nyaruka dukora akazi. Agatwengo karamwishe. Umutaye wiyongera ibiko gukora bitangaza abatari bake. Yenda murakwa nawo we numva ko ari sawa kandi urangurira hafi yaho turi urenganye ugeze kuri Bankobu haruguru gato yajya amabisi muri ville ubushitse aho turi dushatuvugana gaca kuguruza gakonte bigaca bigenda neza. Rakoze cyane rero za mpanuro mushikara muzitanga. Yego nagomba rero mvuge nti iyo umuntu agufashije kugira ngo uvuke ubeho nk'umuvyeyi akakwambika agahuzu ejo nawe bakeneye kubona yuko nawe kagahuzu ushoboye kukiyambika. Yego ntuzugume umubwira ngo ndakeneye iki ahubwo nawe azabone nawe ahubwo bimwe wewe ukeneye wavyikoreye wongera uhindukira ahubwo nawe umurabe ime yabugira nawe umufashe. Bivuga ngo wa muntu atayika atahura yuko ategezwa gutegura ubuzima bwiwe bwejo biciye mu kuziganya. Navyumve ko uno musi atotorera kumara icaronse cyose atorara kimaze ngo ivyejo bimwe vy'ikirundi ca kera ngo ivyejo bibarabejo ariko ivyejo turasabwa kubitegura. Ntuzugaye igikorwa ukora ngo ni gitoya. Abantu benshi bakoze ibintu bito bakitunganya neza bakaza baraziganya ejo bahindurira amateka batera intambwe bahindura izina bakora ibintu bidasanzwe. Nico gituma duhamagara umwe wese kuza arafata icaronse igikorwa yakoze akora ariko yibuka ati ko ndonse amafaranga 100 reka nze gukoresha 60 40 ndayabike niya yabika inshuro 30 mbenda gwakaroro gato. Umuntu muhira bateka ikiro c'umuceri bakavuga ati turakwiye kwiro buno musi ukwezi kose mu kwezi bazosanga bafise ibiro bingahe babitse. Ni vyinshi mbega babaye bataronka andi mafaranga ntibizobabira batunze ikindi gihe ivyo iyo roborobo bagiye barabika.
mu minsi ine abakwije ikiro yindi minsi ine ikiro wumvise uzosanga mu kwezi kandi yafunguye uzosanga afise ibiro hafi 10 yabitse bidusaba rero kwiniga bimwe twahora dukunda tubigabanye hama twige kuziganya kugira ngo bikunde ejo tuzotera intambwe tuje murakoze cyane rero bakunze ibiganiro by'isamirizi Voix d'Espoir Juremesha ni kuri izo mpanuro z'igiciro zitagira mbere n'igiciro zishirako turangirije ko ikiganiro cy'uno munsi ca Eden Microfinance mu kiganiro iyungunganye aho rero twari kumwe n'umutumire Didier Etienne wangoye igisata c'ubudandaji muri Microfinance Eden aho yari karadusigura kubijanye no kuziganya gusa no munsi niho twahagaze kandi abavyumvise numvise ko nyene bavuze bati twaracerewe ego tugigwe ko rero turangiza tubashimira cyane ku byigisho muhejeje gutanga murakoze cyane ngara dushimira na Vianney mu masanamu hamwe na Cedric irakoze ku majwi aho bariko bagira ibishoka byose kugira ngo bibashikire rero nkabamenyesha ko ushaka na cyane kugira ico yobaza yo telefona kuri 32 amajana 243 amajana 961 uzohamagara kuri apel isanzwe canke kuri WhatsApp subiramo akanimero 32 amajana 243 amajana 961 yego murakoze cyane rero ndabamenyesha ko Desire Ciza nawe nije nariko ndagihagararira kandi nije twariko narinda kirongoye tukaba dushimira Imana Rurema rero yaduhaye ibihe byiza namwe mwa telefone turabashimiye naho butaha